Igisagara ca Khartoum kiracarangwamwo ibisasu biraswa n'indege hamwe n'ibindi bigwanisho ku munsi ugira kane w'intambara hagati y'intwazangabo zibiri zifise ipete rya general zigwanira ubutegetsi mu gihe amakungu aguma asemerera ngo intambara zihagarikwe bikaba impfagusa. Intambara hagati y'abasirikare bayoboka General Abdel Fattah el-Burhan n'abayoboka MLT bahurikiye muco bita Force de Réaction Rapide FRS mu mfunyafunyo zimaze guhitana abantu 185 gushika kuri uyu wa mbere n'abagera ku 800 bakomeretse nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri Sudani. Intambara z'urutavanako zabaye mu mpera z'indwi iheze zatumye amatara n'amazi bibura mu gisagara ca Khartoum. Yaba amashure, ibiro bitandukanye, ibibanza binywesherezwamo igitoro hose harugaye. Abantu bagera ku miliyoni 7 nibo babarizwa hagati y'izo ntambara zibera mu gisagara. Ibiraro bijana kw'ibahari Nile vyarugawe. Abanyagihugu benshi bakaba batekera ku munsi bahungira mu makartier atekanye arimo inshuti n'abagenzi. General al-Burhan akaba yasavye yuko abagwanyi ba Hemedti bahurikiye muco bita Force de Réaction Rapide FRS bafatwa nk'abagwanya igihugu, mu gihe General Hemedti asaba amakungu kumushigikira kugira bagwanye uburi ku butegetsi agereranywa n'intagondwa y'umuyislam kuko ngo ariko yica abanyagihugu akoresheje ibitero vy'indege. Igihugu kibanyi ca Misiri kibandanya kuraba ingene abo basirikare babiri bogaruka ku ntebe y'ibiganiro. Ku mugoroba w'uyu wa mbere, umukuru w'igihugu Abdel Fattah al-Sisi akaba yaranatumye ko inama idasanzwe y'inama y'umutekano. Izo njyane hagati ya Hemedti na General Burhan zari zimaze hafi indwi yose. Imbarutso yo gutana mu mitwe yavuye ku masezerano yo gushira mu nzego z'umutekano abasirikare ba FRS bakaba barananiranywe kumvikana ku kirangamisi nico shingirwako mu kwinjira bahitamo gutana mu mitwe. Izo ntambara zikaba zabaye kandi mu gihe amasezerano aho ubutegetsi abasivile yemejwe biciye mu biganiro mpuzamakungu yategerezwa gutegwa ku mukono muri kuno kwezi nyene.